Igisata c'imiti ngo ni karahara mu ruganda ntibacure vyashikirijwe na muganga Policarpe Ndayikeza ajejwe gutunganya imigambi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihe abakorera mu gisata c'ubuhinga bw'imiti les pharmaciens mu rurimi rw'igifaransa bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wabahariwe kuri uyu wa 25 Nyakanga umwaka wa 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Gisata c'imiti n'ibindi umuntu akenera kugira ngo ashobore gukingwa cyangwa kuvugwa ni gisata ubushangaje bw'amagara y'abantu ubuzi bushigikiye kuko ni nimwe mbere mu nkingi zitandatu z'ubuvuzi bw'ibanze za OMS ni karahara mu ruganda ntibacura kugira ngo umuntu ashobore kuvura arakenera umuti n'ibindi bikenerwa kugira ngo umuntu akingirwe nk'ama vaccine n'ibindi. Rero ico gisata ni gisata tuzi kihari hari amafarumasi ya leta ari mu mavuriro ya leta nani amafarumasi menshi mbere nayo menshi ari mu miwe y'abikorera twabo birafise ingene bishikwaho ingene amazu y'idandarizo ajaho n'ingene yemererwa n'ingene asuzumwa hariho mbere n'ibigo byinshi bimaze kuba bihari tuhereye mu buyobozi bukuru bw'ubushikiranganje hari ubuyobozi bukuru bujejwe kwemerera no gusuzuma ingene ayo mafarumasi akora hakaba mbere none no kuza barazana impapuro zishasha ku myaka yaciye kugira ngo barabe ko bagumye bakurikiza ivyo byari biri muri ya dossier babemererako nico gituma ubona haba ivyo bitaro nouvellement ngo naho biruko ico gisata kirafise intambamyi zitari nke atuwovuga nk'abakozi badakwije ibisabwa n'amategeko nk'impapuro ziri ku gihe n'ibindi. Muri rusangi hariho byinshi bigenda neza nk'uko kandi n'agahatsi katabuze twasanze hariho abakora badakwije ibisabwa n'amategeko badafise impapuro ziri ku gihe ari naco gituma mubona hariho ingingo zagiye zifatwa mu misi heze mbere n'ubu zikiri mu ngiro zafashe n'ubushikiranganje kugira ngo ico gisata tutosore turabe ibitagenda neza tubigire vyiza kuko ni gisata novuga yuko gihambaye kuko umuti uravura ariko niyo ukoreshwe nabi bitswe nabi cyangwa ukoresheje ko atawukoresheje woshobora kuba wuhungabanya amagara y'umuntu kandi waruteganijwe kuyabungabunga ari naco gituma ingingo zafashwe ivyo gusuzuma ama inspection akogwa n'ubuyobozi bukuru cyangwa ubuyobozi butandukanye harimo mbere n'ubuyobozi bwo gusuzuma inspection generale ya ministère yama yakoze hama n'ingingo ko dusanze badakurikije ibisabwa n'amategeko biri mu bitabo ngenderwako bagaheza bakabimenyeshwa bamwe bakugarirwa bamara kwitunganya neza bagasubira kugururirwa ariko twomenyesha ko umuti ari kintu leta ndetse n'ubushikiranganje ishirako ihangiro ntangere kuko hariho ikigo cyitwa Kamebu kijejwe kwegeranya imiti kikongera ikayitanga mu burere bw'ubuvuzi hanyuma uburere bw'ubuvuzi bukayitora akayishikana mu mavuriro matoyi gushikana yindi umuremesha kiyaga kenera yariko aravura imiti ikoreshwa mu gukinga cyangwa mu kuvura iyo umuntu yamaze kugwara ni gisata rero kirimo na bikorera twabo batari bake amafarumasi menshi ndetse n'amafarumasi manini abo bitaba farumasi dogro usanga menshi afise n'abikorera twabo anaco gituma dutegerezwa kwama dusuzuma kwama tugendura kugira ngo mwene gihugu amagara yiwe ntatosekare ntahungabanywe nico tegerejwe kuyakiza. Ngo nayo mu ntumbero yo kubanza gusuzuma utunenge twibonekeje muri ico gisata ngo harafashwe ingingo yo guhagarika kugurura amazu mashasha y'ubudandarizo bw'imiti. Tunenge turahari twaratubonye ari naco gituma twagize umukwabu harabaye umukwabu munini kandi uwo mukwabu uracabandanya hafashwe ingingo yo kubanza kubangira kugurura kiretse amadosiye yari yamaze kuza ubwa mbere wasanga amaze gutera intambwe kuri zishasha twari babanje kubangira kugira ngo babanze basuzume nizo zitwa ko zihari kuraba ko zikwikije amategeko hanyuma izo bosanga zidakwikije amategeko kandi zarabonetse zitari zikwikije amategeko wasanga impapuro zitagira izibitswe mu bushikiranganje cyangwa ugasanga ni za magendu cyangwa ugasanga zarataye igihe cyangwa ugasanga ibisabwa kugira ngo umuntu atunge inzu yo kudandaza imiti kuzara arashaka kugira impapuro ugasanga haciye imyaka n'imyaka zo mabwiza ashika ku gihe abo rero barahagaritswe
hariko mbe haraba urutonde rw'ifarumasi zose zikwijisuka n'amategeko ku buryo n'abaza bagiye kurangura imiti bajya bagura imiti kugira ngo bayidandaze bazobanza kuraba yuko iyo farumasi uwo muntu aje kugura imiti afise farumasi iri ku rutonde, afise farumasi ikwije ibisabwa n'amategeko nk'uko ubushikiranganji bubitegekanya. Barindogo Serge arongoye urwego rw'abahinga b'imiti avuga ko intumbero y'uwo musi mukuru ari yuko umuhinga w'imiti wese yofasha mu kuvura abantu bose bo mu gihugu mu kubaronsa ubuvuzi butagira akanenge. Agasaba ko boshiraho muri kaminuza y'u Burundi abahinga b'igisata c'imiti kuko ngo abo bahinga baracari bake. Uno munsi twabihareye yuko umufarumasiye muhinga w'imiti yofasha mu kuvura abantu bose b'igihugu kw'isi yose. Ni ukuvuga yuko abantu bose boronka ubuvuzi bwiza abafarumasiye bafashije muri ivyo bintu. Hano iwacu mu Burundi bavuga ko vyifashe neza buke buke kubera abo bahinga baracari bake, ugaca usanga rero hariho aho abo bahinga badashika, aho impanuro zabo zidashika, aho mbere usanga bashobora no kuronka impanuro zitarizo bahawe n'abataribo. Urugero twifuza yuko abo bahinga muri kino gihugu baba ntiturarushikira. Cyo gituma twama dusaba yuko kuri kaminuza y'u Burundi boshiraho igisata cigisha abo bahinga. Mu rwego rw'abahinga b'imiti bagahamagarira abene gihugu kuvavanura n'ingeso mbi yo gufata imiti batandikiwe n'abaganga babinonosoye.